Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro byacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye i Gitega, twumviriza muherereye i Cibitoke, abatwumviriza muherereye mu Ramvya, abatwumviriza muherereye mu Kirundo, na mwese muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahaye ikaze muri aya makuru yacu akomeye cyane yeje kudushikira. Ni nyuma yuko ibonekeje amakuru yuko umukuru w'igihugu ca Somalia yegendereye igihugu cacu ciza c'u Burundi. Hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka kubijanye n'ingene yakiriwemo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu aje gufatirwa ingingo ikomeye cyane na General Prime Niyongabo. Ni nyuma y'imisi itari mike yibonekejemo indureka ijanye na kudeta. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Amakuru tuvugura mu gisoda kuri ubu ngubu bagendanira umukuru w'igihugu biravuga ko General Prime Niyongabo ari we yarungitse umwizerwa wiwe, akaba ari we yagiye kwakira umukuru w'igihugu ca Somalia ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Hari amakuru akomeye cyane yari bayabandanije gucicibikana ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye, ariko kuri ubu ngubu duhejeje kuyatosora ngo tuyabashitse ko yose ido nido. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri we wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko, uraca urabona ari akazu jya nonye upyonde ko, tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagira ngo ndababarire mugabo kuri ubu ngubu ibintu biraje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko General Prime Niyongabo arekurira umukuru w'igihugu nyene c'ubari General Major Evariste Ndayishimiye kwakira mugenzi wiwe aturuka muri Somalia. Kuri ubu ngubu bakaba bariko barakorera ibiganiro mu ntare Rushatse nk'uko abegereye ayo masoko bavyemeza. Amakuru akomeye cyane adushikiye nuko General Prime Niyongabo yaciye afata ingingo ikomeye cyane urugendo giturumbuka muri Cibitoke. Amakuru adushikiye nuko yari kumwe n'abasoda isinzi, ari kumwe aho yari kumwe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, akaba ari we anategerezwa kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Nubwo bitaratangazwa ariko kuri ubu ngubu ibintu vya bihejeje gukomera cyane mu gisoda c'u Burundi. Ni nyuma yuko General Prime Niyongabo kuri ubu ari we atwaye u Burundi ku itegeko ryiwe. Ni we yashize itegeko rikomeye cyane ko umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu atangingo nimwe arekuriwe gushikiriza ku bene igihugu. Amakuru akomeye cyane dukura mu gisoda biravuga ko General Prime Niyongabo yafashe urugendo giturumbuka yerekeza Cibitoke. Ni kuzihe mvo? Reka tubigaruke ko mu makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Abafashe sanamu iriko irarikoroza irya nino kuhinga ngurukana mumenye butandukanye, biragaragara ko indege yari itwaye General Prime Niyongabo n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Iyo ndege ikaba yari ifise abapilote bashika batatu, umwe w'umuzungu na babiri b'abarundi. Uwo muzungu akaba aturuka mu gihugu c'u Bufaransa nk'uko amasoko yacu atomora. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ko woze ari umushikiranganje wa mbere General Bunyoni, inyubako yiwe ariyo yakiriwemwo ibi bihangange. Iyi nyubako yiwe iherereye Cibitoke kuri ubu ngubu yabereyemwo inama ikomeye cyane yari yahuje abagenerale. Vyabaye nyuma yuko hari abagenerale bakomakomeye bari mu ntara zitandukanye z'igihugu batariko barumva ingene General Prime Niyongabo ariko arabandanya mu gutegura gutembagaza ubutegetsi. Inama giturumbuka yaciye itangura ku bw'amasoko yacu. Amasoko yacu mu gisoda yemeza ko General Prime Niyongabo yashitse ngaho kuri isaha zishika z'amanywa. Hari amakuru akomeye cyane yadushikiye bivuga ko ibintu vyaba bigiye gukomera cyane. Turi bugaruke ko ku isaha General Prime Niyongabo yashikiye i Cibitoke. Abene igihugu babibonye bavuze amakuru akomeye cyane turi bubashitse ko ido nido. Iyo nyubako ya Bunyoni yoba iriko irakira amanama atandukanye ariko arakorerwamwo amabi ateye ubwoba yo gutembagaza umukuru w'igihugu nyene c'ubere General Major Evariste Ndayishimiye.
Kuri ubu ngubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu nyuma z'uko atari ngaha mu gihugu c'u Burundi amanama atandukanye ariko arakorwa mu ibanga ntangere, ariko kuri ubu ngubu turiko turabandanya mu kuronka amakuru akomeye cyane avuga ku biriko biraba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca niwe yahora ahereza umukuru w'igihugu ibijanye n'ivyavuzwe mu nama yakoreshejwe na General Prime Niyongabo. None kuri ubu bitariko birakorwa, amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko izi nama ziriko zirategurwa harimwo ubugambanyi buteye ubwoba. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziriye mpene vyakururiye Alengiyome Bunyoni ivyaha yagirizwa. Amakuru akomeye cyane adushikiye yose turaza kuyagaruka ko mwido nido ry'amakuru twabateguriye. Rayani makuru akomeye cyane turibuze kugaruka ko muri rido nido ry'amakuru twabateguriye ngaha mu gihugu cacu Burundi. Hari amakuru akomeye cyane bivugwa ko kuri umukuru w'igihugu yabandanije mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'abariko baratererera General Prime Niyongabo n'uyundi mugwi wihejeje nyuma yo kumukura ku butegetsi. Akarwi kinyegeje inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyo bihejeje gutahurwa ingene n'uburyo bariko bararonka intererano iriko irava mu bihangange vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Amahera y'agaciro ariko ararungikwa mu gisata c'u Burundi mu bajenerali bakuru ku mvo zo gukurako intwaro y'agahotoro yibonekeza mu gihugu c'u Burundi, nubwo bamwe mu bavuga rumwe n'ubutegetsi batabibona uko. Hari amakuru akomeye cyane ko kuri ubu ngubu Busokoza avuga ko inzu yiwe iri Bujumbura ibintu vyose vyayirimwo vyatwawe n'abantu bari bahagarikiwe n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika. Biravugwa ko yari yarungitswe n'umukuru w'igihugu mu ibanga rikomeye cyane. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane nk'uko Busokoza abandanya abishikiriza. Ni mu kiganiro gikomeye cyane yahaye Burundi News TV. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane aje kudushikira. Hatanguye kumenyekana abinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye bakoresheje amayera y'agaciro. Hatahuwe amakuru akomeye cyane y'umugambi wo kugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Itegeko ryo kwica umupfumu wa General Alengiyome Bunyoni n'uyundi yahora akorana n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye wo mu Ruyigi. Ayo makuru yose turayagaruka ko mu makuru abandanya adushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose vyari ku murongo w'ivyigwa mu nama yari yahuje abajenerali bakomakomeye bo muri Cibitoke, yari yahuje n'abandi bajenerali bari bakuwe i Gitega. Hari amakuru turonse avuga ko iyo nama yari yitabiriwe na bamwe mu bakuru b'umugwi mushasha wa RARUB. Mu kiganiro yahaye Burundi News TV, uwo yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu arigana uko vyagenze. Umuntu bashoboye kumenya n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika. Niwe bavuga ko yaje hanyuma bakugurura inzu bakoresheje mireze. Hanyuma bamaze kuyugurura baraparika, none baparika amamodokari imiduga itandukanye aho vyibonekeje. Ni nyuma yuko batanguye barapakira ibintu vyose vyayirimo. Ntaco basizeyo na gatoya nk'uko abishikiriza. Uwo mushikirizamanza kizigenza wa Republika n'umwe yaca za manza zacika mu mwaka wa 2020 zerekeye ivyaha vya 2015 n'izindi manza zitandukanye bazuye zari zerekeye izo mu 1993 zerekeye ku rupfu rwa Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiyeko. Hari amakuru akomeye cyane nk'uko Bernard Busokoza avuga ko hari ibiriko bimubako ari agatotezo gateye ubwoba. Akaba yagereza bamwe mu bihangange biriko biribonekeza mu butegetsi bw'u Burundi kuba vyafashe iyi ngingo ikomeye cyane bikeka ko yoba ariko aratererera akarwa kinyegeje inyuma yo gukurako intwaro y'agahotoro mu gihugu c'u Burundi. Akavuga ko ibiriko bimubako ari agatotezo katagira izina kuko atigeze yemererwa kumvirizwa na sentare canke ngo yunguruze. Akaba yagize ati igitangaje nuko murazi mwese uko ziriya manza zacitse, kuko ntizigeze zicibwa ngo abandanye kandi ngo babahamagare ngo biregure ngo bamenye ivyo bagerezwa. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko yabandanije ashikiriza ikiganiro gikomeye cyane umumenyesha amakuru wacu. Yashikirije ko barangiye abashingwamanza babo yuko binjira aho habacirirwa imanza kugira ngo bumvire ivyo batwagiriza.
ziracibwa ntizisomwa. Izo manza zikomeye cyane ziba ziriko ziribonekeza ntibimenyesha nanone ivyavuye muri izo manza, ntibemera nuko abantu bashobora kunguruza. Ivyo vyose urumva ni ibintu bitaciye mu buryo na gatoya. Sinumva ingene rero bisimburamwo kandi bosimbira ku kintu twacu bagatangura badutwara. Ntituzi ivyo bajanye, jewe mbona yuko ari agatotezo. Aravuga ko ibintu vyose vyari mu nzu yiwe vyose vyahejeje gutwarwa n'abantu bahagarikiwe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Amakuru turonka aremeza ko umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika nk'uko amasoko yacu avyemeza yari yarungitswe na bamwe mu bajenerali bagendanira umukuru w'igihugu. Ni nyuma yuko General Prime Niyongabo yari yafashe ingingo ikomeye cyane, bikaba biboneka ko kuri ubu ngubu yoba afise abantu bamuha intererano iteye ubwoba, iriko iramufasha mu bikorwa bitandukanye vyo guhungabanya no gutoteza umukuru w'igihugu nyaricobero General Major Evariste Ndayishimiye. Nubwo aya makuru anyegejwe abene igihugu, ariko kuri ubu ngubu nga kuri Burundi News TV turayegeranya tukabashitsa ko kuri imbonesha kuri yacu. Abakenyezi 29 barwaye indwara yo mu kigo barahawe agakemanyi n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Aya makuru akomeye cyane hari kuri uyu wa 14 Munyoni mwaka wa 2023. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yitwaje agakemanyi kagizwe n'iminyambaro y'ibitenge, imfungurwa hamwe n'ibikoresho bifashisha mu kwisuganya none no mu isoko rya buri mwanya. Nk'uko bamwe muri abo bakenyezi bashimangira kandi bashimangira intahe. Nanone abagwaye barakurikiranwa kuko uwituye nanone ico kigo arihirwa umugwaza. Urwaye nawe akamenywa mu byo akenera vyose. Abo bakenyezi barakenguruka cyane kandi ukungene mutambukanyi w'umukuru w'igihugu abitwararika mu kubaremesha none no kubaramirira mu bijanye n'ivyankenerwa. Mwomenya kandi ko hari amakuru akomeye cyane avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yoba afise ibintu bikomeye cyane muri aba bakenyezi. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane tubandanya tubashitsa ko kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Kuko twebabwiye mu funyo hari amakuru akomeye cyane ajije kudushikiranga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi atawo wagiye. Aka kanya hibonekeje amakuru akomeye cyane avuga ko General Prime Niyongabo ashitse muri Cibitoke ari kumwe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo n'abasirikare sinzi ariho bashitse mu Cibitoke. Indege barimo yari irongowe kandi twawe na bamwe mu bazungu bashika 2 n'umurundi umwe. Kubw'amasoko yacu bivugwa ko ibintu vyaba bihejeje gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru adushikiye aremeza ko abo mu Cibitoke ariho bakoreye amanama atandukanye ajanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyaricobero General Major Evariste Ndayishimiye. Biravuga ko ayo manama ubwo yari yitabiriwe n'ibihangange bitandukanye, abasoda bo mu Cibitoke n'ibindi bihangange bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari bakoraniye mu nzu y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Bunyoni. Amakuru twaronse aremeza ko General Prime Niyongabo kuri ubu yariko arumvisha abasirikare bo mu Cibitoke nk'uko bariko baratangura imigumuko kuvyerekeranye nuko ho bagiye kuba itembagazo ry'ubutegetsi. General Prime Niyongabo mu majambo yiwe yashikirije yavuze ko atankumanze kandi atakibazo na kimwe kizoshikira abene igihugu. Nyuma yuko yasabaga igisoda cyo mu Cibitoke ko bashigikira uyu mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo mu kuba umukuru w'igihugu vy'imfatakibanza. Kuko abandanya abishikiriza amakuru turonka mu gisoda na amakuru akomeye cyane aje kudushikira. Kuri ubu ngubu bijanye n'umugambi wa coup d'etat vyo bihejeje gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo yoba yibonekeje umugambi wo kugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma yuko azoca shika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ayo makuru nari twabateguriye turaza kuyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane abaje kudushikiranga mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko inama yari yahuje abajenerali bakomakomeye
Biravugwa ko iyo nama yari yakorewe mu nyubako ya General Arengiyo mu Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yari irimwo ibihangange bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Bakaba bakiriye umukuru w'umugwi mushasha wa ITANGAZO wibonekeje mu ishamba ry'icimeza ikibira. Hari imyimenyerezo iriko irakorwa mu gihugu c'u Burundi, ariko atari ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru akomeye cyane adushikiye turi buze kugaruka ko mu idonido ry'amakuru tubandanya mu gukoranya kandi tukayegeranya kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yarekuriwe kwakira umukuru w'igihugu ca Somalia mugenzi wiwe, biravugwa ko ibintu vyaba bigiye gutanga umuco kuvyerekeranye na kudeta. Hibonekeje ko umukuru w'igihugu ca Somalia natarikurirwa kubonana n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, hari bugaragare ko igihugu c'u Burundi coba gifise ibibazo bitandukanye. General Prime Niyongabo na bamwe mu banozi biwe batanguye kumugira ibijanye no kumugirira amakuru akomeye cyane yari ajeje kubashikira. Kuri iri genekerezo biravugwa ko General Prime Niyongabo yoba agiye gufatirwa ingingo ikomeye cyane nyuma y'amakuru dukura mu begereye canke abagendanira umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakoboca niyo yoshika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura azagandagurwa. Arajyandi makuru avuga ko kuri ubu ngubu yutegerezwa kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza Reverien Ndikuriyo nawe yoba agiye gutanguza umugambi ukomeye cyane ku butegetsi bw'u Burundi. Amakuru dukura mu gisoda aremeza ko kuri ubu General Prime Niyongabo yafashe ingingo ikomeye cyane yo kwerekeza mu Cibitoke kumva zitandukanye kubijanye n'uburongozi bw'u Burundi. Ibijanye nariko haranyarukira canke hajabukira abasirikare b'u Burundi berekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Vyose yabigarutse ko mu makuru yacu abandanya adushitsa ko kuri bamwe mu bamenyesha makuru babandanya bayakora ko amatohoza. Harayandi makuru avuga ko General Prime Niyongabo yatanze umuco kuvyerekeranye na kudeta. Icuka ca kudeta kirahejeje imisi itari mikeyi kibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko uyu Reverien Ndikuriyo ashobora gusubirira umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye uko bihejeje gushirwa ko umukono n'abasoda batandukanye mu gihugu c'u Burundi. Intererano iriko irava mu makungu n'iyindi iriko irava mu bihangange bitandukanye vyakuwe mu mabanga mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose nivyo biriko biratuma uyu murwi winyegeje inyuma y'uwo mugambi ugira inguvu ziteye ubwoba. Umukuru w'igihugu nyuma yo kubonana na mugenzi wiwe wa Somalia hari ingingo ikomeye cyane yo kwiga kuri izi ngingo ziriko zirafatwa n'igisoda mu Burundi. Iyo ngingo yoba ari iyihe turaza kuyigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Somalia yoba igiye gutanga intererano ku gihugu c'u Burundi ku mvo zo kwikura muri aka karwi kinyegeje inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Habonetse ububeshi buteye ubwoba ku murwi wa ITANGAZO wibonekeje mu ishamba ry'ikimeza ikibira. Ariko amakuru dufise nuko abajenerali bakomakomeye ari bo bawutanguje. Nyuma yuko General Prime Niyongabo yakiriye bamwe mu bajenerali bagize uwo mugwi. Vyose turaza kubigaruka ko kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ico usabwa kurikira ibiganiro vyacu dutambutsa. Iyi ni Burundi News.